Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru nanje cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turasa kunyarukira mu gisata ca politiki, turabire hamwe kubijanye n'icuka kibi cadutse hagati y'uwahoze hari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariwe Nyeniteka Hussein Rajab ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Tuze kurabira hamwe icoba carabiteye, turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Turaza kurabira hamwe icateye ico cuka kibi hagati ya Hussein Rajab ndetse n'uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ndetse na Petero Buyoya. Ese tunarabira hamwe ese kuri ubu ngubu uyu Hussein Rajab yoba ariko arategura iki ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido, ntimuze kujya kuri imunesha kuri mukunda cyane Rudende ya Isange TV. Inkuru yacu rero itangurana n'umutwe ugira uti Nkurunziza ndetse na Hussein Rajab bapfuye iki. Intahe ya Hussein Rajab ubwiwe iratubwira imvo n'imvano yo gucanamwo kwabaye hagati ya Hussein Rajab ndetse na Petero Nkurunziza bafatwa nk'umwana na se, bituma ndetse umugambwe wabo CNDD-FDD wicamwo ibice. Inkuru zavyo zashikiye abarundi bose n'ubu ziracibonekeza. Muri iyi nkuru yacu rero twifashishije ikinyamakuru Ejo Heza cyo kuwa 16 ukwezi kwa gatanu muri 2024. Ni igiki Petero Nkurunziza atahurije ko na Hussein Rajab? Hari abavuga ko ari amabanga amenyegejwe cyane ico Nkurunziza na Hussein Rajab batahurije ko kugeza aho bavangura umugambwe CNDD-FDD bakaba nk'uwigaburiramo kabiri. Ariko kandi nta kinyegezwa kirimwo twisunze intahe ya Hussein Rajab ubwiwe. Intandaro ya byose cabaye ikiyago Petero Buyoya yagiranye na Hussein Rajab igihe bahura ubwa mbere mbona nkubone mu gihugu ca Agabo mu biganiro by'ibanga byabaye hagati ya leta ya Buyoya ndetse n'umuhari wa CNDD-FDD. Ico gihe rero umuhari wari urongowe na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye, Hussein Rajab akaba yari umugenzuzi mukuru coordinateur general. Ico gihe kandi Buyoya byaramutangaje kubona umuhari CNDD-FDD uhagarariwe n'umuswahili afise ivyumviro bidasanzwe nk'ivyo ngo yabonanye Rajab, kuko kubwa Buyoya ngo abaswahili yababona nk'abantu batigera bagera kure mu vya politike, ngo bikundira urudandazwa ndetse n'utundi dukorwa duto duto. Buyoya amaze kubona ko umuswahili ari Hussein Rajab ari wafise ijambo rikomeye muri CNDD-FDD, yibwiye ko vyamworohera kumugura. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab yavuze ko Buyoya yamwemereye amafaranga yo kuzura akabati kugira ngo yemere guhagarika iby'intambara ya CNDD-FDD. Atekanye cyane Hussein Rajab yasubije Buyoya ati weho wifuza amafaranga angana gute kugira ngo urekure igihugu? Buyoya yarumiwe iruhande yo gutangarira umuswahili afise ubwenge budasanzwe. Yarajegeye kuko ngo ubwabaye bwa mbere abonye umuntu adakunda inda, ku buryo ndetse ngo Buyoya yaciye atangura kubarikiririza ko ngo Hussein Rajab atoba ari umututsi. Hussein Rajab amaze kubona ko Buyoya akangutse yarongeye aramubwira ko ubwiwe Hussein Rajab nyene azokora ivyo abarundi benshi batinya, uguta muri yompi Buyoya agashirwa imbere y'intahe ku vyaha yagirizwa. Petero Buyoya amaze kumva amajambo ya Hussein Rajab yaciye atangura kumwiga ko abo ngo yabajije bose bamubwiye ko Hussein Rajab ari umugabo w'incirwa minenetse. Iyo ngo yiyemeje ikintu ahemuka ashirwa agishize mu ngiro kuva akiri na muto. Kubwo gutinya rero umuhango
wa Hussein Rajab Buyoya yarasabye ko mu masezerano ya Arusha hoshirwamwo ivy'ikigongwe c'ikivunga, ariko kandi Rajab n'abandi baravyanka basaba ko nyabona ngo hoshirwaho ikigongwe c'agateganyo kugira ngo umugambi w'amahoro ushike mu gushira mu ngiro ivyapfundikiwe Arusha ushoboke, kandi ari naho ngo hamaze gushingwa inzego z'umutungane zikomeye kandi ngo zigenga, ngo hazoca hashirwaho sentare idasanzwe izoburanya abafise ubudahangarwa izindi sentare zitoburanya. Ugushika kwa CNDD-FDD mu gihugu vyabonetse ko ryari ryasezerano rya Rajab ryo guta muri yompi abo bose bafise ibibagira mu makuba yabaye mu Burundi rigirarije mu ngiro. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab yavuze ko Buyoya bwiwe yamusanze ku rugo iwe mu Ngagara. Buyoya asaba Hussein Rajab ko ivyo byo kugurura imanza ku vyabaye muri kahise ngo bovyihoza, kuko ngo bitazokwega abatutsi bo muri Iprona gusa ngo n'abahutu bo muri Ifrodebo ngo bazojamwo, aho ngo bazokwagirizwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ryakurikiye igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Hussein Rajab yishuye Buyoya ko muri CNDD-FDD afise icivugo kivuga ko ngo hatica ubwoko ahubwo hica ubutegetsi bubi. Uwo ari we wese rero ngo azobazwa ivyo yakoze ku gatwe kiwe hatarabwe ubwoko bwiwe, kuko ngo ubwoko atari bwo bwamutumye. Inkuru zivuga kandi ko Buyoya amaze kubona ko Hussein Rajab amunaniye rwose yaciye yiga uko aca muri politike Nkurunziza. Buyoya ageze kwa Nkurunziza yamubwiye ko Hussein Rajab ashaka gukwega ingorane zikomeye mu gihugu mu kuzura akaboze. Buyoya yabwiye Nkurunziza ko yarusha igihe yagwana kugira ngo hatangwe ikigongwe c'ikivunga, burya ngo na Nkurunziza yari kuvyungukiramwo kuko yari ngo yaraciriwe igihano co gupfungwa ku vyaha vyo mu ntambara. Ico gihe kandi co gupfa Nkurunziza yagiciriwe kuwa 11 ukwezi kwa kabiri 1992 muri dosiye ifise inomero RPCC 803. Urubanza rwasomwe na sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura, aho ndetse we n'ingabo yari yarongoye bateze ibisasu mine antipersonnel ndetse na antichari mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bitandukanye bihuriramwo abantu benshi, ndetse hari na muramu we zaciye mu kuguru. Iyo caha rero kikaba cahanwa n'ingingo ya 117 ndetse n'iya 119 zo mu gitabo mpanavyaha. Inkuru zivuga kandi ko Buyoya yaciye akoresha ubwenge bwinshi kugira ngo ateranye Nkurunziza ndetse na Hussein Rajab akoresheje ibiringo canke se manda. Buyoya yari abizi ko umuganga wa CNDD-FDD hatekanywa ikiringo kimwe ku mukuru w'igihugu wese ava mu uwo mugambwe. Nkurunziza ahejeje ikiringo ciwe ca 2005-2010 benshi babona ko ari Hussein Rajab yari guca yitoza kuko ari we yari umukuru w'uwo mugambwe. Niho rero Buyoya yabwira Nkurunziza ko mu gihe ngo gukurikirana ivyo vyaha vyoshirwa mu ngiro, ico mukingira ngo conyene ari uko yoba ari umukuru w'igihugu. Ariko kandi Hussein Rajab akaramuka abaye umukuru w'igihugu muri 2010 agaca ashiraho iyo sentare idasanzwe, ngo na Nkurunziza azoca akurikiranwa nk'abandi bose. Uya rero aca amubwira ko nawe ngo yoja kugerageza kumvisha Hussein Rajab areke ivy'imanza. Niho rero Nkurunziza yabonana na Hussein Rajab mu ntara ya Karusi. Sylvestre Ndayizeye batazira Abdara yariko agerageza gusukamwo mabisi. Nkurunziza aramenyegeza ko yabonanye na Buyoya, ahubwo asigurira Rajab uko ngo boguma mu bibanza barimwo ngo ubuzima bwabo bwose. Nkurunziza ko nk'umukuru w'igihugu ngo Rajab akaba nk'umukuru w'umugambwe ndetse na Karengo nibo baboneka nk'umutwe w'umugambwe.
Ico gihe rero Hussein Rajab yari yamaze kuronka amakuru ko Nkurunziza yavuganye na Petero Buyoya. Hussein Rajab yishuye Nkurunziza ko ivyo bitoshoboka mu mugambwe wagwaniye demokarasi ube ngo ari wo uyihonyanga, ahubwo ko ngo amubwira ko demokarasi isabwa ko ihera mu ndongozi zo hejuru, abandi bagumya banga ngo bakayigiriramwo, gutyo ikabona ukwira igihugu cose. Hussein Rajab yongeye kandi amubwira ko bitakunda ko ari bo botwara ubuzima bwabo bwose kuko n'abandi bazoba bashaka kwicara muri ivyo bibanza. Amaze kumva ivyo, Nkurunziza yaciye abona ko Hussein Rajab atabigishobotse. Nkurunziza aca arondera insiguro yaho abagumya banga, avuga ko Hussein Rajab adahanurwa, atumvira umukuru w'igihugu. Ivyo navyo vyari mu vyo bari bapfunditse mw'ibanga. Nkurunziza ndetse na Buyoya bavuganye ko Hussein Rajab natemera uguheba uwo mugambi wo gushengeza abantu ngo baca bafata ingingo yo kumwikurako. Nk'uko inkuru zibivuga, baciye bagabura amayira. Nkurunziza vyasaba ko barondera uko ateranya Hussein Rajab n'abagumya banga bamufata nk'intwari yabo, aho Buyoya nawe akaja gucafuza izina rya Hussein Rajab mu bihugu bikomakomeye kw'isi. Ikindi kinyegezwa kitashizwe habona mu vyo bahoye Rajab cahurijweko na benshi ni uko ngo batashaka ko umuswahili aramuswa Burundi bivuye ku macakubiri y'amadini yavugwa mu Burundi. Mu nsiguro zikomeye Nkurunziza yahaye bamwe mu bagumya banga bakomakomeye, yababwiye ko yasiguriye Hussein Rajab ko bokwiha amatungo mu bigega vya leta bakikanda ngo imvune z'urugamba, nabo ngo bagatangura kwicara mu bibanza vy'iteka nk'abafise umupfuko ubombotse nka bene wabo ngo b'Abatutsi. Ariko kandi Rajab aranka, we akababwira ko bafata imyaka 10 bateza imbere igihugu, umwimbu ngo uzaboneka kandi uwo ari we ngo ari wo bazokwihamwo, kuko ngo igihugu n'abanyagihugu bazoba barateye imbere bikomeye. Nkurunziza aca ababwira ko kugira ngo bishoboke ko bashikira ayo matungo bisaba ko Hussein Rajab bamwigizayo bakazomugarukana bararose ibakwiye. Haciye kandi hatangura kurondera ivyagiriji bakagiriza Hussein Rajab bahereye ku majambo aba yaravuze ubwiwe. Iciyumviro co kurugurisha indege Falcon 50 hanyuma hakagurwa iyindi ndege nto izorerura umukuru w'igihugu yasagutse agaca acanwa mu bindi bikorwa by'iterambere, nico ngo cahereweko. Indege yaragurishijwe hakugura iyindi, amafaranga yose Nkurunziza ndetse n'abiwe barayagabangana, bica bigerekwa kuri Hussein Rajab hakoreshejwe ibinyamakuru ndetse n'amaradiyo. Ingingo yo kugira iminsi mikuru ya Kiswahili ya Irayidi ngo ibe iminsi y'akaruhuko Burundi co kimwe ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye wabaye umunezero ku bayoboke b'iryo dini, ariko kandi yabaye ingingo ba Petero babiri hariho Buyoya na Nkurunziza bakoresheje mu kuja gusigurira amakungu ko Hussein Rajab ashaka kuzana intwaro ya Kiswahili ya Kisilamu Eta Islamique mu Burundi. Kwagiriza Hussein Rajab ivyo kwari nko kumwimbira icobo cane ko ico gihe isi yariko irahangana bikomeye cane n'ikibazo c'iterabwoba ryakorwa n'imihari yitwaje ibigwanisho yitirirwa idini rya Isilamu. Amakuru avuga kandi ko bimwe bivanye n'ubuhangange bwa Hussein Rajab muri Senedefte yari bizwi ko kumufata bitazokoroha, kuko haravugwa abayoboke biwe mu nzego z'umutekano ndetse no mu basubijwe mu buzima busanzwe bari guca rero ngo batembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Iyo bigenda gutyo, hari kandi ibihugu biturutura ku isi byari byateguye guca bifata ibintu mu minwe, Rajab agaca ashirwa ko icaha c'iterabwoba
agahigwa nka Osama bin Laden, Saddam Hussein canke Muammar Gaddafi. Ibyicuka kibi rero hagati y'abo bagabo babiri bimaze kugera kure. Ibihugu byafashije umuhari wa David mu rugamba rwawo byaragerageje kubaza ibiriko biravugwa kuri Hussein Rajab ko ari byo basanga ni ibinyoma. Ibyo nabyo yari nka Tanzania, Afurika y'Epfo, Rwanda, Uganda ndetse na Angola n'ibindi bitandukanye. Mu mpanuro inshuti z'umugambwe Hussein David zari zizi ubutwari bwa Hussein Rajab zamuhanuye ko ari uko yokwirinda guhangana n'abamuteze umutego kugira azofate akanya ko kwiyeza. Benshi baratangaye kubona Hussein Rajab yemera agahagarikwa atantureka zibaye. Ni ukuvuga yari yagerageje gusigurira abakunzi biwe ko kwigumya ntihagire uwugira ico akoze, kugira ngo bamwe bamurindiriye ko ubwumutsi batangare. Amakuru kandi abandanya avuga ko kuja mu mpimba kwa Hussein Rajab kutaguye neza abansi biwe ari bo Petero Nkurunziza ndetse na Petero Buyoya. Buyoya yaguma abwira Nkurunziza ko Rajab agihema umutekano wabo utubahirijwe, kuko Hussein Rajab ariwe amaze kuba nk'ingwe yibonye ko amaraso rero ko ngo vyoba vyiza bamugandaguriye mw'ibohero. Nkurunziza yabwiye Petero Buyoya ko igituma bo bakiri bazima ari uko na Hussein Rajab nawe agihema. Bimenyekanye ko bamugandaguye nabo boca bamukurikira, kuko Hussein Rajab ariwe aguma ahoyahoya ibihangange bidashaka kwihora, ababwira ko hataragera. Kugira ngo Hussein Rajab yicwe mw'ibanga harageragejwe ibyo gusiga irangi ririmo ubumara mu cumba yari arapfungiwemwo biranka. Barashize kenshi isumu mu mfungurwa yagemuriwe naho biranka. Amakuru y'ibanga avuga kandi ko hari abahanuzi badasanzwe bagendeye Nkurunziza bamubwira ko yoraba agasubiza hamwe na Hussein Rajab, kuko kugira umunsi ngo kumugira umwansi ngo bizohava bituma agira iherezo ribi, na cane ko uwo Rajab atigeze ahemuka azoshirwa amushize hasi. Petero Nkurunziza akabona ko rero akoba karamufashe, yibutse ko uwo Hussein Rajab ariwe aca arungika intumwa zija gusaba Hussein Rajab ko yokwemera bagasubiza hamwe nk'ako atacabaye, kuko yasanze yahenzwe. Hussein Rajab yamwishuye ko we ataco bapfa, ahubwo abo yahemukiye ari abanyagumyabanga yabasamburiye ko umugambwe akawutezamwo akajagari, ndetse n'abarundi yahemukiye mu guhamba demokarasi bari banyotewe. Kuri ubwo Hussein Rajab amubwira ko kugira ngo yerekane yuko yihanuye ace atuma ko ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe maze ahagarara imbere y'abanyagumyabanga abasaba ikigongwe, maze nabo bafate ingingo nko kumurekurira. Gutyo nyene ngo ace atuma ko n'abamenyeshamakuru n'amaradiyo asabe ko ikigongwe abarundi muri rusange. Amakuru avuga kandi ko Hussein Rajab yabivuze gutyo kugira ngo bishitse Nkurunziza akabikora, abagumyabanga n'abarundi bose bazoce baba ivyabona vy'indahiro za Petero Nkurunziza, kuko ngo n'imbere yuko aba umukandida wa CNDD-FDD yari yamugumukanye, kuko atabaye we byose ngaca abitoba. Ico gihe kandi benshi bari bashaka ko ari Hussein Rajab yitoza mw'ikoraniro ryabereye i Gitega mu mwaka wa 2004, ari ryo rya mbere umugambwe CNDD-FDD wakoreye mu Burundi. Nkurunziza abonye Hussein Rajab amuhebeye ikibanza mu gusokora izina ryiwe nk'uwari kwitoza mu mugambwe, yaciye kandi yiyeza ahamagara Rajab amugwa mu nda. Nkurunziza afise ibitabo bibiri mu ntoke, Bibiliya n'Ikorowani, abwira Rajab ko ngo ari shetani yari yamukoreyemwo kugira ngo agumuke ko ngo bitazosubira.
Inkuru zivuga kandi ko Nkurunziza yumvise Hussein Rajab amusabye gusaba ikigongwe abagumyabanga n'abarundi yaciye amabwiriza ko yamugaye kubw'ivyo ngo nawe azogwa mw'ibohero. Nguko uko intambara y'ubwenge muri politike yahavuye yerura hagati ya Hussein Rajab ndetse n'abapetero babiri, hariho Petero Buyoya ndetse na Petero Nkurunziza, abari abasi biwe rutura, nk'uko ndetse n'amakuru ku rubuga n'ubundi abandanya abigarukako. Reka bashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twari tubashikiriza kuri ino saa, tudusuzera ngaha tukaza gusubira n'ubundi mu makuru araza kubagezwa kuri ino chaîne yanyu Marudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro bibagezaho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire abari ko badukurikira bari mu ncungu itandukanye, bari mu bihugu bibanyi, bari makungu kuri mwese ndabashimiye ko mwari kumwe natwe amakuru yacu y'akanya, ariko tuyasozera ngaha tukaza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezweko.